ariko nta muntu ndabona yanka guhemukira Imana aburi kimutunga. Ndazi n'uwigeze kubura rasiyo agenda hariya kuri Monsiyo abwira Bikira Mariya ngo urazi icyo cyo kubura icyo ugaburira abantu. Ubu ndiko ndeyerera mwibarabara kuko ntashaka kuguma imuhira baza kunsaba rasiyo ntagira icyo ndabaha ngo barabikwe n'inzara ariho. None rero mubyeyi wewe ndagusavye umpe icyo ngaburira abantu. Yabaye gisohoka ahura n'umuntu aja yiruka umudamu aca amubwira ngo mbabare sindakuzi nawe ntonzi mugabo yibahasha nabwiwe kuyiha umuntu wa mbere duhura asohotse ava mu gasengero ngaho. Acarayimwa acarikiye asanga harimo 300. Aca telefone umugore ati wagiye gusuma wasamira hiyi. Genda rero kuri butike kwa naka ufata ibikenewe byose kandi urondera naho babaze uteke n'inyama. Nta muntu yanka guhemukira ubukama aburi bimutunga. Areka gutunga mugabo tumutunga buri munsi aratunga kandi akaturya mu mahoro. Ubuhemu, igicumuro, ukwirukira ibigirwamana bivyara ubuja, amagorwa n'amarushwa ibihe byose. Kandi ubu buja, amagorwa n'amarushwa umuntu ashaka kubigira atunze byinshi akabirya bose, akarya ibyo ashaka byose mugabo akaraka ubutumbi no gusinzira ntasize arararagaragurika kuko nta mahoro mu mutima, nta mahoro mu nzu, nta mahoro mu kazi, nta mahoro mu babanyi. Mugabo indya arafise, amafaranga arafise, ariko ari mu buja bw'igicumuro bw'ikibi, amagorwa n'amarushwa byarinjiye iwe kubera ubuhemu, igicumuro no kwirukira ibigirwamana.